When your time comes, igihe cawe iyo kigeze, the time when a benediction is landing after you, umugisha uriko ukurondeza hasi hejuru. Ibihe nka bino iyo bigeze, nta numwe aba afise ubushobozi bwo kubihagarika, nawe ubwawe ntaco uba ufise uwo bikorako uretse gufukama ibiganza ukabishira mu kirere ukunamurira amaso mwijuru ati shimwa Mana mushobora byose, uwe ukora ibibereye mu gihe gikwiriye, ko utaretse umusavyikazi wawe ngo arinde guhogora. Are you there guys? Niho mukiri canke kugura amamega vyababanye ikibazo, mwihangane cane. Abo turi kumwe mushira udutima twishi muri comment mwerekana yuko turi kumwe, na cane yuko imvuga ari yayindi gira iti ivyumviro vyanyu tuba tubikeneye kubera ko ari ngirakamaro. Muti ninde kandi se ibi nibiki? Uno murundi kazi yitavye umuhamagaro ahitamwa kuyegurira inzira ya sinema yitwa Ndayishimiye Mireille, also known as Mimi, Diva, Karire, Bride, Nyange n'ayandi menshi. Uno murundi kazi uno mwaka wa 2025 ino 2025 azoyivuga kenshi mu mateka. Uno mwaka azoyagira ibibondo kuko wabaye mweranda kuriwe, nta gushidikanya. Uno azovuga yuko filme yamwiyeretse uno mwaka, noneho iramwereka yuko vyose bishoboka, imwereka yuko gutera imbere uri kurakora uno mwuga byose bikunda. Nyuma yo gukora lancement y'amateka official launch, igasiga ikoze amateka n'ubundi kavugisha abatari bake, noneho lancement yasigaye mu mitwe ya benshi. Mireille yahise agura imodoka y'insimba bisaka, imodoka y'umuruturutu, imodoka iri mu bwoko bwa Vanguard. Iyo yatanze ko ayarenga gato imiliyoni 50. Sinzi nimba muri ko murumva kino kintu. Nyuma yo gukora lancement ikavugisha benshi, nyuma yo gukora lancement yagiye igarukwako na benshi, nyuma yo gukora lancement yasigaye mu mitwe ya benshi, mu masaha makeya byaje kumenyekana yuko uno Mimi Mireille yamaze kwibika ko indogoba y'insimba bisaka, imodoka y'umuruturutu, imodoka iri mu bwoko bwa Vanguard, noneho imodoka yatanze ko amarundi arenga gato imiliyoni 50. Noneho ino modoka ayinjiza mu rupangu mu biganza byiwe, yamaze kwibika ko iPhone 15 Pro Max y'imiliyoni 10. Come on. Umukobwa ati no. Imana ntiyompa ibintu nka bino, ntiyompa ngo ndayimanuze, nta kuntu na kumwe noba mfise imodoka nziza, telefone nziza n'ibindi bintu byinshi, hanyuma ngo mbe nguma mba hahandi hatanyorohereza, hahandi no kwinjiza imodoka biba bigoranye. Nuko mu masaha make aba yimukiye mu igorofa, yayindi ugiye nko kumuramutsa uzobanza kubuza inkengeri kugira umupolisi akugururira. Si ibyo gusa, kuko ubu tuvugana Diva yamaze kwegukana agashimwe k'umukinyi wa mbere mwiza ashoboye mu Burundi, ni mu mahiganwa ya Ivyuzuye Award, nuko atsinda as the best actress, not the best actor but best actress of the year. Imbere y'ibihumbi n'ibihumbagiza ahabwa umuriyoni w'amarundi. Ati genda ubeho murundi kazi, wakoze neza, ukora ibishimwa, ugende winovore insinzi. Ibi byose bibaye mu gihe filme yiwe Ciramunda iriko irakundwa bimwe bikomeye, nuko akabandanya akora ibi na biriya, ubona yuko izina ryiwe ririko riraduga. Noneho ino filime ikamwinjiriza igifobya c'amarundi uko bukeye bwije, biciye ku rubuga rwa YouTube. Ninde yavuze ko filime y'u Burundi itariha? Ninde yateze iminsi abayikora ko batazotera imbere? Ibintu ndababwiye ni 5, mba ndababwiye ni ca 6. Uno mukobwa ariko aragerako, noneho giteye ubwoba. none reka nze ndakivuge turi kumwe. Ico nzi cyo
muzotangara. Amashugwe menshi muri comment, amashugwe menshi kuri Mimi Mireille, amashugwe menshi kuri Diva, amashugwe menshi kuri Bright, amashugwe menshi kuri Kentia, amashugwe menshi kuri Ndayishimiye Mireille. Namba uri umukunzi w'iterambere, utari umukunzi waryo naho wihangane. Abari mu kazi, abitavye umuhamagaro barawitavye, abari ku kivi tukiriko kandi turakirembeje. Dusubire mu kanya mu bindi biganiro, turacabakunda cyane. Hasta la vista. Mana yacu barakoze, twatanze ikigo cy'ubuvuzi, ukivukanisha n'ishengero, ubyita inshuti ya bose. Simo, kama rukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye. kimwe cyaho igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye. umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya bose. bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe. erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. ewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. wewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho. massage zose bazikora ku buntu. ngo ngwicyo hogi tujane twigiye ndikiremwe naho uri kiremwe nyene. yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urume rumara. inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 kaze namwe mu gacemwo. abakeneye Yesu ni inshuti ya bose, mu bikorwa vyiwe byose. Inshuti ya bose, ubuzima butatse amagara meza. Digo Entertainment.